neza igisata c'ikawa no guha agaciro ibikorwa by'abarimyi hamwe no guha agaciro ibikorwa by'abagura ikawa n'ibiturumbwe. Leta y'Uburundi iramenyesheje ko igiciro c'ikawa gishorwa mu matonero yose igurwa uku ukurikira: ikawa nziza bita service A izogurwa amahera 700 ku kilo. Ikawa y'igisobwa nayo bita service B izogurwa amahera 350 ku kilo. Dusabye ko iki giciro cyo kubahirizwa na bose ku neza y'abenegihugu nk'uko bitegekanijwe mu ntunganya y'isizeni. Ihemba rya mbere rizoba mu kwezi kwa Rusama, ihemba rya kabiri ari naryo rya nyuma rikazoba mu kwezi kwa Myandagaro uyu mwaka w'2021. Ari naco gituma dusabye abariko barakira umwimbu w'abenegihugu kuvyitegurira hakiri kare. Mbere yo gusozera, twagomba dusubire twibuze ko abarundi twese duhamagariwe gukingira umwimbu wacu mu gutuza abo bose bawushora bawucishije mu kinywabi.